mu byo Yesu yakoze igihe twakizwa yadushizemo Mpwemu Yera nk'ingwati. Ni nk'uko Imana yobira kiravuga ngo ivyo nabasezeraniye vyose nzobishitsa. Ikimenyamenya yuko ntabesha kandi nzobishitsa nuko nabahaye Mpwemu Yera wanje nk'ingwati kugira ngo ngahantise yuko naho nohemuka sinohemuka nabahaye ingwati. Kuko nk'uko umuntu ari hideni muri banki ashaka gukura inzu yiwe ngo ayikize, niko najewe nzoshitsa ico nabavuze ko, niko nzoshitsa amasezerano yose kubizera nabavuze ko, amasezerano yo kuzigamwa, amasezerano yo kugwanirirwa, amasezerano y'amahoro, amasezerano yo kunesha, amasezerano yo kuzigamwa, amasezerano yose navuze ku buzima bwanyu nzogira gute nzoyashitsa. Nta sezerano na rimwe ntazogira gute, nta sezerano rimwe ntazoshitsa. Why? Kuko ikimenyamenya nuko nabahaye Mpwemu nk'iki hagahanti. Mpwemu Yera ni waduhishurira Kristo. Mpwemu Yera ni watuvyara ubwa kabiri iyo twizeye tukatura. Ni wamuduhishurira tukamwizera. Tumaze kumwizera ni wakora iko waca regeneration. Ni watuvyara ubwa kabiri tugacika ivyaremwe bishe. Ni Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ni wadutahuza ijambo ry'Imana. Mpwemu Yera ni waduhishurira ijambo ry'Imana. Mpwemu Yera ni wadutera inkomezi zo gushinga intahe tugahagarara n'Imana mu gihe kigoye guhagarara n'Imana. Ariko hejuru y'ivyo Mpwemu Yera ni na garanti. Haleluya. Tumufise nk'ingwati. Tumufise mu buzima bwacu nk'ingwati. Tumufise nk'icemezo Imana iduhaye ati nibindi byose nzobishitsa. Kubera iki? Kuko Mpwemu wanje ari muri mwebwe.